Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'uwanje ni Feliciano Bankunguka, mumenyereye cyane mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego tumaze imisi tuganira ku mico myiza y'Abarundi, na cane cane umuco ufatiye ku kurekuriranira. Iyo umuntu akugiriye nabi ntuce ugira uko agize, kuko bavuga ngo ikibi ntikivura ikindi. Nuko rero twarabonye yuko tubwirizwa guhindura ingendo, ukugiriye nabi ntugere ingere ku yindi. Tukaba twaragiye rero turajanisha n'ijambo ry'Imana dusoma mu bitabu vyeranda. Ubu tubibutsa kera yuko ata bitabu vyariho, ibi twita ibitabu vy'Imana dusomamwo amajambo meranda, ariko Abarundi mu mico yabo bari bararondeye ingene bashobora kubana neza mu bumwe, mu mahoro, kugira ngo ubuzima bube bwiza. Kuko iyo hari injyane mu bantu, ubuzima ntibuheza ngo bube bwiza, abantu ntibaroranirwa. Bari bararondeye ingene bashobora kubaka ikibano ciza, abantu bagaheza bakaroranirwa. Muribuka rero dusoma n'ijambo ry'Imana, tukabarangira imirongo iza guhura nimwe Abarundi bari barihaye. Wumvirije imico kama y'Uburundi, ivyo bavuga ngo intibagira ntibana, ugaca uja no muri Bibiliya turasanga yuko imico kama y'Uburundi itaja kure ya Bibiliya. twasanze iyo mirongo ija hamwe. Ni ukuvuga rero twoca tuvuga rero tudakekeranya yuko naho Abarundi ba kera batari bafise ivyo bitabo vy'ubu, yuko Imana bari bayizi, kandi nabo nyene bama barazwe ishinga no kugira ikibano ciza. Uyu munsi rero tubandanye muri ca kiganiro nyene bavuze ngo intibagira ntibana. Ukwivye ikijumbu ntuce ufata ukuboko ngo uvunire kw'ivi, oya. Nukubabarira, hanyuma ukagerageza gusubiza hamwe n'umugenzi wawe. Duce turaba rero uno munsi turagaruka, twisungeye ya mico kama yo hambere, tuje tuza no kwijambo ry'Imana. Abafise ibitabu rero mwugurure Bibiliya zanyu, mu Migani 19 ikigabane ca 11. Muzingurure aho ndababwiye ikigabane ca 19 tuje ku murongo wa 11. Murahabona? Ego, reka ndabareke mubanze muhasome. Ayo majambo murahejeje kuyabona, nanje ndayasoma. Ni Migani 19 ikigabane ca 11. Havuga hati: kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, kandi icubahiro ciwe ni ukwirengagiza ico yacumuweko. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bivanye naho wasomye rero, arabavuga ati kwitonda k'umuntu kumutera guteba kuraka, n'ahandi bandika kwitonda k'umuntu kumutera guteba gushavura. Kuraka no gushavura urumva yuko ari bimwe. Nuko rero je nasomye muri iki gitabo muracyanditse ko izaburirisha, murakibona, isezerano risha, Zaburi, Imigani. Niki? Hariho ibitabo by'ubwoko bwinshi, rero hariho na Bibiliya, uzosanga ibitabo binini binini, niho hariho usanga hariho itandukaniro. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi, murabonye imico yacu y'ikirundi aho itujana, yuko imico yacu
n'ijambo ry'Imana dusoma ubu ntaho bitaniye. Nitwaguma ku mico tukagumya n'iri jambo dusoma, tuzoguma turi abantu b'ubuntu buzuye, twukumva yuko n'abakurambere bagize igihugu c'Uburundi bakacubaka uko kimeze ubu, bagumye ku mico myiza yamye iranga igihugu ariyo yiyi turiko turasoma muri ibi bitabo, ukamenga abanditse ibi bitabo babanje kuja kwabura muri ya mico yacu y'ikirundi. Murakoze rero mwese aho muri mugira amahoro, mubandanye rero musasagaza imico kama y'ikirundi, murumva yuko aho itujana ari heza, harimwo inyigisho ngirakamaro yotuma twubaka ikibano ciza. N'iri jambo rero tutibagira no kurisoma. Murakoze rero mugira amahoro.